igihe ufise abantu batwara ubwato benshi muri bo batabizi, igihe udashobora kuvugana nabo bari mu rugendo, igihe udashobora kuvuga ingene ibihe biza gukurikirana, n'iki kintu co kupakira bakarenza, ivyo ntivyategerezwa kuba mu gihe abajejwe ibivuko bavuganye. Vyokorwa vyihutirwa ni ugukora kugira ngo ikiyaga Tanganyika kigengwe n'itegeko rimwe mu bijanye no gutwara abantu n'ibintu. Birahari ku kiyaga ca Victoria, arico twita Lake Victoria Transport Act, na ku kiyaga ca Tanganyika hariho intambwe tumaze gutera, haramaze kuboneka uburyo bw'abokora bo kwegeranya amategeko kugira ngo babwire ibihugu ivyohinduka mu mategeko ya kimwe n'ikindi kugira ngo ikiyaga kigengwe n'itegeko rimwe. Ico ni cambere. Ikigira kabiri ni ugukora kugira ngo abajejwe ibivuko bashobore guhanahana amakuru vyoroshe vy'amato aba ariko arapakira canke yimirije gupakurura iwabo kugira ngo babeho babizi. Ikigira gatatu ni iki kijanye no guha ubuhinga abantu bajejwe amato gukoresha ibivuko. Turafise amashuri avyigisha mu karere, twanavuze ko bitumvikana ingene societe ifise ubwato bugwa amafaranga menshi itoshobora kwigisha abakozi babwo kugira ngo babutware mu yandi mato mu bindi bihugu no mu yandi mazi bakwije amategeko.